mwese bakunzi bacu. Ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura ibururi hamwe no mu Cibitoke nubwo hazogwa imvura hazongera hacemwe n'ibihe vy'izuba. Ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi citezwe imuramvya, ikaruzi, mucankuzo, mu Ruyigi hamwe no mu Rutana. Ahasigaye hakazokwa akayizuba harimwo n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari muramvya hamwe n'ibururi aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo hitezwe yuko hazogwa imvura nka hose mu gihugu cacu kiretse imuyinga hitezwe yuko hazokwakayo izuba harimwo n'ibicu bike bike. Mu Rumonge naho nubwo hazogwa imvura hazongera hacemwe n'ibihe vy'izuba. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 29. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 zirengako iminota 11 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.